bazo baradusengera twebwe turi no muri no mu kirimiro twese turahura n'intambara z'ababanyi imiryango nukuri bazo yadusengera kugira turonke inkomezi je nanje ndabaturereza amasengesho uza barasengera sinzosubiza ikirenge inyuma kuko inyuma nabonyeho vyinshi mbandanye urugendo natanguye ganzo rurangiza amahoro. Bakunzi bijambo rya Kiza TV turabaramukije amahoro y'Imana aho muhereye mwese muri kumwe nanje Alexandre ndayikorere kuri micro inyuma ya kamera hari Gasuku turabakengurukira ko mukomeza kubitugaragariza ko ibiganiro byacu bibashika ku nyota subscribe ku muntu ryo bari ryo ryambere agendeye channel yacu kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro bica kuri channel yacu kandi mugiye na sharing n'abandi nabo batarabona ibiganiro bica kuri channel yacu bashobore kubona ibihaca nivyo muradukeza yuko ibiganiro bica kuri channel yacu bibashika ku nyota ni saha rero mukomeze kubitugaragariza kuri no musi rero turi hagati mu gihugu mu ntara ya Gitega turi kumwe n'umwe mu Imana yagiriye neza nkuko mukunze kubibona kuri channel yacu yuko twama twacisha intayi zitandukanye rero twagomba tumuha ikaze kugira ngo abaramutse yongere abidondore mutumire karibu ndabaramukize ndabipfuriza amahoro y'Imana musanzwe mwitwa gute ukazina nitwa Ndayisenga Mariviola mukora duki mu buzima bwa misi yose turabaremye murasenga turasenga twagomba rero mudutanguze n'amasengesho imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu ego karisenge ora Imana uravyagiye mu ijuru urakunda imbabazi twaciye bugufi tunga dusambaze n'ikigondo hagiye tugendera mutagira ikimazi tukiba tukiganyira no rwacu turarenze imbere yawe dusambaze n'ikigongo Mana gukuru umunyembazo amaze kutubabarira twasite muri kino kibanza cyawe kibanza cyawe data wera tuzi ko tubwisana umuntu twogishikako ariko kubwawe waduteruye mwana Mana mukambere ndahashitse Mana wakoze none Mana kwesa n'abashitsi bawe kubazana si kubugombe bwabo no wabazanye kuko amayira aragoye wabagiriye neza no data wera wagize ubuntu n'imbabazi none iki urugamba bariko niwe kurubagwanirira no kubishuriramo Mana wakoze ivyo dukorera n'ivyo turonko tubivuga kandi twamana uko tubikora nanje mukunzi meza wemeye ko nshikano handa gusavye inkomezi n'imbaraga uko nyene niwe kumburana kwamburane n'ubwa mbere n'uburi ku rutonde n'isano umuntu turambona kuko ivyo ncamo niwe kubingaragariza niwe kubingirira ubuntu bwawe n'imbabazi bizana ryawe gera amen mwatubwe ko mwitwa ni Viola musanzwe kandi mukijitwe none mwavutse mukijitwe twebwe uwaturetse yarakijijwe ariko maze kukura nyene ndaronka urugo naciye nsanga ntakijijwe ndava mu gakiza hama maze gukavamwo ubu narasubiyeyo aho mpuriye n'izo ngorane zo kugwara kuko maze kugwara baransengeye biranka abandi barasenga biranka hama cyaza umuntu nyene aransengera hanjana no ku rusengero basengeye ukuguru ko ari kwahengamye kose kwahindukiye hama barasenga hama Imana yagira ubuntu kwaguru kurakira nari maze umwaka wose ndi mu iyo nzu aho basiga bugaraniye mu nzu basiga bagize gute no kurya barantamika neze ndamara umwaka wose je ni kuri bwiwanje nari namaze kuyebura ko nagikira ariko Imana yaranyongeye iminsi yo kubaho ubu narakize kwa kuguru ndiho jewe kubera nk'abapfumu baza ngo tukuvura ukunuku nkumva bamuciye amahera atandukanye ndavuga je ku buzima mbayemwo abo mahera yova naho twokwimbiwe se abana bohagurisha tireka we Imana yo nyene kubera ibona ibikwe nibereye nzokira hama nyene umufashanje kwera arabikurikirana arabireka naho bakaza bakavuga igisabisho biranka biratagati neza uwo muntu azava muri Tanzania muga yavino yari yahungiyeyo araza asharavuga ati juru urugamba ngenda guikorere kwere mpaka Imana igize ubuntu ukira nukuri baransengera kwa kuguru kuraswa kurahindukira naho bagushira ku isekuro sinumva ko ari ku kuguru naho bahunyura ko sinumva ko none nawe wajya ku kinuma numva umenga kuri ko firigo Imana yo nyene iragaragara iranyereka ko kuguru kurakira je ubu ndatambuka kandi nta buhinga bukomeye nari mfise naye gushiramo ariko Imana ngira ibuntu ndakira eko mwatubwiye yuko
kera muti mwigeze kuba mukijijwe ariko mukabivamo ico gihe mwari mu myaka ingahe? Jena mu myaka 15 nkivayo nari mfise 25. Hanyuma wagiye kongera gukizwa mu myaka ingahe? Waraheze imyaka 3 n'igice. Ukijijwe haize imyaka 3 n'igice ukijijwe wari mu myaka rero nka 40 ingahe? Nagiye gukizwa mfise 15 25. 25. Ico gihe wewe utarakira gakiza tugomba tubwire nta ntambamye washoboye guhura navyo muri ico gihe utari bwakira gakiza? Ntambamye naziciyemwo kuko nkizo kubaka nagiye muri Gatolika banyiza kunywa inzoga naratavye narimenyereye. Je rero ndabibamwo nabi Imana iragira ubuntu birahera ivyo byo kumpatira kuvyo ntashoboye. Hama rero turabana nabi muhira bagubira umugabo ati wewe umugore mwirukane tugukwere. Umuhungu akavuga ati je n'ukuri bwiwe je kukunda yankunze yaje nkamukunda ntawo nirukana uyu tuzobana ati je ushaka ko ndamwirukana raba uwundi muri bashikanje muhama jewe ngumye wapano uko nirukana uyu ngonze gutora uwundi w'inyuma. Hama nyine turabana nabi tumaze kubana nabi ico bakoze ati umuntu ko vyase ko tumwirukana muramukanda nje yaciye atwara ndamuhira itwaye agiye kwibaruka biranka aca siga umwana w'uruyoya bamuzanye nayo ambirasi bashaka kwirembo nkuku bamusizeho nyakiziga ngo toruje mauko aca toruruye rungana nkariya tafari ati tunda bararuntera rusharugwa imbere y'undi muntu ruguye imbere y'undi muntu je babanye baca barankwega baranjana tiwe umenye kutavukino uze kwiteguwe nabakwiye uvuka ingodi nawe navukino we ubuzima bwawe buraheza banjana baranyuganira ahantu kigumba kiranyica wa mwana baca baramugarana ngo nawe ndazi ko ndinze shoboranye na uruyo yagogo n'amazi ngo cankura genda mu buzima bugoye sinzi umukirisu umwe yaciye avuga atakira ya mahera ufuma manuka Bujumbura. Umuhungu wabo rero aciye yigumira Bujumbura umye yo genda jana nari mfise umwana mutoya ndagenda nyene buringa ntamaza mbonye nkuko baca baramukopesha abandi bahungu tibanza ugende winyegeze turabe ko ntagira jeneza navyo ati umwana ndamuta kuko je ntandi handamujana Imana iraye amukoreramwo mukoreyemwo warazanya narandaho nicanye n'icurikiriye ndiko nibitundugure nyene bwuduhuzo nagiye ntwaye arandaba acararaba ati none we biri gute. Mwatubwiye yuko bigeze kuzana ikiziga bagita imbere y'irembo ry'iwanyu c'umwana vyahereye hehe ni mwenyeri mwaciye mukurikirana ivy'ico kiziga muja kugikambisha? Ico kiziga yari muramukazanje yavyaye acasiga umwana w'uruyoya. Uwo mwana ntiyapfuye ariho n'inkumi ariko baguma bamunyegeza ngo nawe niko nishe nyina ngo sinanirwa no kwica uwo mwana. Hama rero uwo mwana jewe ndabaho maze kumva je ubuzima bwanje bwo kwankirana no gusara ndi mu gusara nca ndafata ndatekeye uduhuzu twanje nca ndagenda umuramukazanje bagiye kumuhamba je nagiye. Hama umwana ariho arakomeye bavazanye ikiziga ca muramukazawe umwana mugabo yarakomeye. Okay. Hama rero jewe icyaciye kihaba nca ndaza kwibera Bujumbura maze kubujumbura ndamara igihe cy'umwaka n'igice numva mabukwe agacoza aratuma ko ngo mumbonera yuko babana na wa muhungu wanje. Uwo muhungu akaca banza akabinyegeza abinyegeze haragera igihe aza kwimbura inutwe nasize ndimwe hamara mubaza none murabana ati hama wavuze ati uwo warimbuye utwo yarakwimburiye utwo wasize urimye wagenda kurima gute ko ugeze kutubwira yuko wari waragwaye ukuguru kugahitama? Ivyo nabirima nkuko mugara nk'uyu no mugara muko kwezi kukundi nabirimwe nk'imyumba turazi kimara igihe kinini numva tari amaze imyaka 2 je ivyo byo kumugarana naramaze kuheza kuharima. Wari wamaze guheza. Tugomba rero utubwire wongeye kugaruka mu gakiza gute ni yahe mbarutso yatumye wongera kugaruka mu gakiza uko wumva bakuzanira n'abafumu kugira ngo urabe ko kiruko kuguru nibo barakubwiye ati genda ukizwe niho woca ukiruko kuguru? Yaje imbarutso yo kugira nkizwe nagiye kuzo ari uko je kuko hano hose naba bagumanga ugiye ku mufumu ashobora kuroga tugiye ku mufumu ashobora na ku mufumu gasanga gutekera ibindi bintu jewe ndavuga ati rero gukiza kanje gukizwa kandi bazosanyira nzokira je rero niho nakiriye abakiza ndakira barakomeza basengera kuguru kurakira bamuguruka umwaka wose
ubose avuga ati nukuri senga wari wabonye ingorane umwaka wose nicaye muhira atana hamwe nyagaza ntanyagaza n'ubugo rubavu namugariye mose ndaruryamira n'inusu y'isaha cyane numva urusonga ruva haruga ku bitino rero keshi je navuze ati nukuri ukumugara umuntu aramugarage ari karakura je ubu narakize uwo musonga gusa numvamo. Hanyuma umaze gukira wagumye nyene uri muri yanzira waciye ufata inzira yo gukizwa nyene ico gihe ukize? Naciye mfata inzira gakiza nyene ndakizwa neza ubu no mu muhari w'abasenzi. Hanyuma rero nyezina tugomba utubwire ni yahe intambamye wabonye mu buzima bw'abantu badakijijwe? Intambamye je nabonye utarakira gakiza ugenda mu bintu bitandukanye kuko yoba ntari narakizwe nkiri umwana numva inzira y'umuhora ukuntu notabagwa mba nagiye mw'abapfumu mba nagurishize naho abana borimwe ariko Imana yangiriye ubuntu nta na hamwe nagiye ku bapfumu nagiye kwakira Yesu n'umukiza wanjye. Hanyuma ni yahe nyungu iri mu buzima bw'agakiza? Je nyungu mfise ubu rubatse mu rugo n'ukuri ndatekaniwe nahora no kwambara impuzu ndinda kuza gutira ubu ndasenga Imana yonyene kanyishura nkasanga nambaye mu bintu ntaziga kandi narihebura kandi naragerera kure nkiganyira ariko ubu n'ukuri ndambara agahuzu nkabona ati nanje ndambaye. Hanyuma nicahe ikintu wo kwifuriza abandi nabo bashobora kuba bariko barajuragirika batarahitamo batarafata ingingo? Oya intumbero nobaha niyo guhinduka kuko naho uburi usenga nukumenya ico wogenderako kuko inzira zo kwisi ni nyinshi. Hariho je naravye gihe kimwe nyene nkenye mugabo wanje yama yahuye n'ingorane ukumva bamuroze baraza bagakinda bakinze nkasanga yagiye nko kwiba nk'ahantu jere nkaca ndaba none ingira iki nukuri ku myaka afise Mana ndi mu cyumba none Mana je ku myaka nari mfise warubonye ko nkiranye no kuza ndahura n'intambara nk'iyi gato urumva baraza bagakinda ahama nawe agaca agenda kwiba jere tubwire nibo babimutera kuja kwiba canke yari yo business umubanyi batahuza nabo bandi batahuza na mabukwe je rero ndavuga ati ico nkora rikanze mu masengesho naragenda nkiba nkaza gusenga nkasenga mbona Imana yo mwijuru yonyene ibona ibikwe nibereye iranyishuye ubu iyo ngeso yaranahagaze nta nimpuzu nimwe nambara kuko ntivyakunda mundwi yabari mu gasho mundwi urumva naharaheba n'abantu bakavuga none wewe ibi bintu nibiki je ndatereza amasengesho Bujumbura ndatereza amasengesho kweri birakomera mbona Imana yonyene iranyishuye ubu ndamaze imyaka 8 ataza mu gasho umwana nari mfise imbanye yarawe afise imyaka 8 nukuri jewe intumbero notanga ni gusenga kuko wiyegereza Imana niyo ifise inzira zose inzira zose urondera uri ku isi no gusenga kuko wiyegereza Imana yisana umunota yabigukorera kuko je kumarira narize mvuga ati nta mwana no bisabira no vuga ati twese dusenga Imana mu mikizo bitugaragariza kuko niyo kugaragaza ivyacu vyose. Twumvise warahuye n'ibibazo bitandukanye ariko turumva uko Imana yagiye kugira neza ikaguha gakiza kandi twamaze kumva muri ako gakiza ni ubushobozi bw'amasengesho icamara ku buzima bw'abantu b'Imana. Rero muri make twagomba kugira ngo ugira akajambo kagasuni karuge ubwira abakunzi b'ijambo rya Kiza TV bariko baradukurikirana kugira ngo tuce turangize iganiro kazi. Jambo no abarira kuza baradufasha gusenga narumvise barakunda gusenga je ndose dupire mparanugura nkumva aho hantu kweri nkumva harandemesheje kuko keshi naharonkiye vyinshi nahone baravuze ijambo rivuga ati wa mwene data uri mu bibazo zo ntambara suzozigwanirira narindushe mbona uwo musi ndaruhutse bazo baradusengera twebwe turi no muri no mu kirimiro twese turahura n'intambara z'ababanyi imiryango nukuri bazadusengera kugira turonke inkomezi je nanje ndabatureza amasengesho uza barasengera sinzosubiza ikirenge inyuma kuko inyuma nabonyeho vyinshi mbandanye urugendo natanguye ganzo rurangiza amahoro. Murakoze cyane.
namwe murakoze. Twizere n'ikindi gihe naho nitwa bakinira kwija mu Kiza TV ko tuzobaronka. Ego masha ni isano umota mu nkerenzoza kuko nabonye vyinshi imbere y'Imana. Uzo ari kariganyira wese yumve ko imbere y'Imana azoharonka ukuboko kw'Imana. Kuko ni ndende nitworanka n'ukuntu tuyivuga kuko iratabara barushe n'abaremereye. Amen. Bakunzi bijambo rya Kiza TV turabakengurukiye kandi ko mudahengeshanya kubitugaragaza ko ibiganiro byacu bashika kunyota mwumvise yuko Imana igira neza ugusenga kandi wizeye Imana iratabara. Muri make mwumvise uno mwene data Violo twari kumwe yuko nawe atereza amasengesho nivyo koko na Paulo yaravuze ngo musengere mudusengere natwe mu gikorwa civuga butuma tuba turimo nkuko nawe yiterereje amasengesho avuga ati musengere ntazasubiza ikirenge inyuma ni habi. Reka dukomeze tuja mu vy'Imana kandi tubijemwo twumva dufise ishaka n'umwete. Turabakengurukira uburyo mukomeza kubitugaragaza ku biganiro byacu bashika kunyota. Subscribe ku muntu ryo bari ryo ryambere agendeye channel yacu na share kugira ngo nabandi nabo bakomeze kubona ibiganiro bica kuri channel yacu. Kuri microphone mwari kumwe nanje Alexandre Ndayikorere, inyuma ya kamera hakaba hari Gasuku. Murakoze mugire amahoro y'Imana, tuzoba dusubira.